Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye inkuru nziza ndetse akaba ari inkuru yakunzwe n'abarundi batari bake, bemeza ko ibiriko birakorwa n'umushiranganji w'ubutungane ari ibintu byiza cyane, ndetse abandi bategetsi bari bakwiye gukora nkawe kuko impinduka zikomeye ariko arakora mu gisata c'ubutungane birerekana neza ko adahagarizwe byanze bikunze bishobora kugira ingaruka nziza ku barundi, ndetse bikaba byakemura ibibazo bitandukanye bimaze igihe biboneka mu gihugu, aho ubutungane bwapfuye na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe akama yidoga ko ubutungane budakora neza. Uyu munsi Leonard Manirakiza akaba yamaze kubogozwa mu mabanga yo kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika, akaba yasubiririwe n'umukenyezi. Ibyo benshi mu barundi bemeza ko zaba ari impinduka zikomeye cyane ziriko zirakorwa n'uyu mushiranganji w'ubutungane, dore ko agihabwa kurongora ubushiranganji bw'ubutungane yavuze ko rwose uyu Leonard Manirakiza atazigera amara igihe kinini ndetse batazigera bakorana kubera akarenganyo kamuranze ndetse n'amabi yaranze ikiringo ce, dore ko ari we ubaye umushikirizamanza mukuru wa Repubulika igihe gito cyane imbere y'abamubanjirije. Benshi bakemeza ko ibi byose biriko birakorwa n'uyu mushiranganji w'ubutungane, benshi mu barundi basigaye bafata nk'umugabo w'ijunja n'ijambo, ndetse benshi bakavuga ko ibi bibandanije gutya ntahagarikwe byanze bikunze abarundi bamushira n'imbere akaba yarongora igihugu, kuko biboneka neza ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo kandi ari umugabo utunganiriza bose, ari umugabo ukeneye guca ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi by'igiturire, ndetse benshi bakemeza ko aramutse akomeje kuri uno murindi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko ibi bintu ari byiza cyane, ndetse abarundi benshi bari bakwiye gushigikira uyu mugabo hato ibihangange bitazamubohera amaboko imugongo. Inkuru iryoshe cyane, Leonard Manirakiza ntakiri umushikirizamanza mukuru wa Repubulika. Iyi nkuru kwa tuyirindiriye hafi amezi abiri. Umushiranganji Katihabwa yari yararahiye ko adashobora kugumiza Leonard Manirakiza mu mabanga. Igihe twandika inkuru y'urupfu rw'umuvunjayi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa, twaramenye ingene iyo nkuru yashavuje umushiranganji w'ubutungane. Uno munsi inama nkenguzamateka yemeje Rose Nkorerimana nk'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mushasha. Rose Nkorerimana ava muri komine Gihogazi intara ya Karusi yahahora. Kugeza ubu yari ajejwe igisata bita Chambre Judiciaire muri sentare Ntahinyuzwa. Nta kinini tumuziko ndetse nta byinshi twabashije kumubonako. Leonard Manirakiza yari yaragenwe muri Mukakaro 2023. Muri Nzero 2024 imbere y'insinzi ry'abantu yarapfukamye asenga yemeza ko agiye kuba nk'umucamanza Samuel muri Bibiliya, ngo yifuza ko umunsi yarangije amabanga azohagarara imbere y'abarundi akabaza ngo hari uwo noba nararenganije. Nibyo yavuze, ariko abo yarenganije ntibagira umumbare. Benshi mu barenganye ubu agiye nta n'umwe yabashije gutunganiriza. Leonard Manirakiza yaranzwe n'akarenganyo gakomeye cyane. Leonard Manirakiza ntaho ataniye n'uwo yasubiriye Sylvestre Nyandwi. Bamwe mu banyororo yasanze barahejeje umunyororo wabo arinze avayo bagipfunzwe.
ni benshi bahejeje umunyororo ari mu mabanga ariko ntiyabemerera gusohoka ibohero, ni benshi bejejwe n'amasentare ariko baguma bapfunzwe. Ikitavuzwe co ni ukurekura by'imfatakibanza abahejeje ica kane c'umunyororo. Ibyo bikorerwa cane cane abafise amahera n'igiturire. Ntiyigeze atohoza ibyaha byo kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Ntiyigeze ahana abakozi b'iperereza babikora. Ntiyigeze ahana abakozi b'iperereza barara barakubita abapfunzwe mu busho bw'iperereza. Ntiyigeze atohoza ku muyoro w'ibiziga biguma bitorwa mu gihugu bigahambwa bitamenyekanye. Ikiringo ciwe cararanzwe n'akarenganyo katagira izina muri za parike. Abantu baguma bafatwa ku karenganyo. Utagira amamiliyoni y'igiturire akagumizwa mu munyororo. Wenyine yaravugwa mu ngendo y'ibiturire no kunyaga amatungo, nk'uko byagenze ku muhisi Hassan Ndikumana batazira Kayininwa. Twaramutabaje kenshi ntaco yamariye abarenganywa. Umumenyeshamakuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabu, Koloneli Leonard Hatungimana batazira Muporo, Koloneli Dieudonné Dushimagize batazira Ngagi, umuhisi Kayininwa n'abandi benshi ni amwe mu mazina azama yibutsa akarenganyo ka Leonard Manirakiza. Amasengesho y'ububeshi ashobora guhinduka umuvumo. Leonard Manirakiza abaye mu bahagarariye ubucamanza bamaze umwanya muto cane. Ab'imbere yiwe Valentine Bagurikunda na Sylvestre Nyandwi ntawarwaye munsi y'imyaka 6. Leonard Manirakiza yari amaze imyaka 2 n'amezi 4. Hari abanyororo benshi birukukije kuva bitanguye kunugwanurwa ko Leonard Manirakiza abagojwe mu mpera y'indwi iheze. Igikorwa katihabwa ariko arakora ni ciza cane, abarundi barakwiye kumushigikira. Ntituzi ko Rose Nkoririmana hari ico azomara kurusha abo asubiriye. Ntituzi aho yaciye ko yoba yarigize kwirekana ubutwari. Turamwipfurije ko yoba umukenyezi w'intungane, akerekana ko umukenyezi ashobora gukora neza kurusha abagabo. Dushimire umushiranganji Katihabwa. Mu mezi 3 amaze mu mabanga y'umushiranganji aramaze kubogoza abaprocureur bari barabaye intakorwako. Ibimungu by'akarenganyo ntituzi ko uyu mushiranganji azoromba canke azogumana uyu murindi, ariko ahari yumve ko abarundi bashima ibyo ariko arakora ndetse bagashima ibyo amaze kugeza ku gihugu, aho biboneka neza ko ari gukora ibishoboka byose nganagure igisata c'ubutungane. Biboneka neza ko ari igisata kibangamiye abarundi isinzi, ndetse akaba ari igisata biboneka neza ko abarundi bananiwe ku rugero ruteye ubwoba, aho abarundi batabaza bakabura ubatabara nk'uko na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubitangaza. Akarorero ka hafi ni ikiganiro Focode yari iherutse gutunganya cyagaragaje akarenganyo kabera mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva yashika ku butegetsi gushika uno munsi. Nk'uwari iruhande ya Perezida Nkurunziza akaba n'umuvugizi wiwe, Leonard Hatungimana yaravuze ukungene Nkurunziza yanyegeje n'abiwe ko ashaka kwitoza ubwa gatatu. Yaratanze amabanga y'ingene ibintu byakurikiranye mu butegetsi kugeza habeho abasefede bahaguruka bakanka ihonyangwa ry'ibwirizwa shingiro. Ni nabo bahavuye birukanwa mu mugambwe bitwa abafroderi. Leonidas Hatungimana yaratubwiye iterabwoba bakorewe n'abajenerali barimwo Evariste Ndayishimiye na Prime Niyongabo. Nanje naribukije ingene ikibazo c'ikiringo ca gatatu catanguye, ico amategeko yavuga abagerageje guhanura bikanka, iterabwoba ryakorewe abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Narasobanuye uruhara rw'imigambwe MCD na FNL Rwasa mu myerekano be n'abandi. Kabaye akaryo ko gusambura ibinyoma bitari bike bigwiragizwa ku bijanye n'imyerekano yo mu mwaka wa 2015. Abashingwamanza Vital Nshimirimana na Dieudonné Bashirashize baratuyagiye urugamba rutoroshe rwatumye sentare ya Afrika ya EAC yemeza ko ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza cahonyoye ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Amasezerano ya Arusha be n'amasezerano agenga EAC
Emmanuel Ndereyimana yaratubwiye ingene hari harateguwe ukugandagura abanyepolitiki Hussein Rajabu, Emmanuel Ndereyimana n'abandi bari bapfunzwe mu mpimba. Niyo mpamvu batorotse impimba imbere y'imyiyerekano. Cari ikiganiro kidasanzwe gishobora gufasha benshi gutahura ibyo batazi. Ikiganiro cerekanye ingene urubanza rwa EAC rwofasha guheza injyane ziboshe igihugu kuva muri 2015, ariko byose akaba aho bituruka atahandi uretse gutwarira nabi abarundi ndetse n'ubutungane bwapfuye, aribyo uyu mushikiranganji ari kugerageza gushira mu ngiro ndetse ari kugerageza guhindura, naho biboneka neza ko atariko aroroherwa, ndetse benshi bakemeza ko uyu murindi azananye ushobora kutazaramba kuko arashobora gukurwa canke se akaba yakirukanwa, ashobora gukurwa canke se akaba yahabwa agasopo n'ibihangange bikamubuza kugira ikindi kintu yongera gukora. Ibi byose akaba ari byo byerekana ko byagenda kose mu gihe abarundi batamujya imbere ngo bamushigikire, uko byagenda kose ibintu bishobora kurangira nabi cane, kuko abagiye bagerageza kugira ibyo bahinduye ngaha mu gihugu c'u Burundi baragiye bahura n'ingorane zitoroshe, ndetse baragiye bagorwa ku rugero ruteye ubwoba. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko uyu mushikiranganji akwiye gushigikirwa ku rugero rukomeye cane, kuko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba ndetse bikomeye cane, kuko igisata c'ubutungane cyarapfuye ku rugero rubabaje, aho benshi mu barundi bemeza ko aho ibintu bigeze ari habi cane. Abarundi b'umutima bakunda igihugu bari bakwiye guhaguruka bagafatana mu nda maze bagatabara igihugu. Biboneka neza ko cyamaze kugwa mu isanganya, igihugu biboneka neza ko kitagira abagitwara, ndetse benshi bakemeza ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane. Abarundi bari bakeneye umugabo w'ijunja n'ijambo nk'uyu ushobora gutabara abarundi, ndetse benshi bakemeza ko ibi ariko arakora rwose yarakwiye guterwa intege n'abakomeye cane, ndetse n'abanyepolitiki batandukanye, yaba abakomoka muri CNDD-FDD ndetse n'abatayikomokamo, kuko biboneka neza ko ariko arigenza neza, ndetse bikaba biboneka neza ko ashobora kugira ico ahinduye mu gihe ataterwa ubwoba. Tugaruke ku byo bamwe n'abandi bavuga, ndetse bashamitse ko nyuma yo kumva ibyo uyu mushikiranganji w'ubutungane ariko arakora, ndetse no kumva ibyo bakoreye uyu Leonard Nyangoma umaze imyaka 2 arenga acunaguza abarundi ndetse abima ubutungane, kandi ari byo yari yatorewe. Umwe yagize ati reka dukeze umushikiranganji w'ubutungane ukuntu ariko ahindura ibintu. Leonard yari umuntu mubi cane ndetse yarenganyaga ku rwego rutangaje, arakwiye gukurwa ahubwo bari baratinze. Uyu niko abyumva. Undi nawe yagize ati n'uwo aje tuzomubonera ku bikorwa byiwe, nawe nyine ntituzi ko azokora yigenga ngo arekure abahejeje umunyororo bakagumizwa mu buroko, abejejwe n'ubutungane bakaguma bapfunzwe. Abantu bagenwa mu mabanga akomeye ku ngoma y'akarenganyo nta bwigenge bakoreramwo. Umwera uva ibukuru ugakwira hose, eka n'umwiza nuko. Nimba Leonard yakuwe kubera abo yarenganije, turarindiriye ko azobazwa ibyo yakoze, niyo tutumva yahawe amabanga asumba ayo yahoramwo nka kwa Albert Maniratunga wa Atarako n'abandi. Turafise umuswahili ndetse turafise umujanja udutegeka ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye. Undi nawe yagize ati umushikiranganji w'injunja n'ijambo yubahwe cyane, hama nawe mushingantahe wubahwe, ukora byiza bidacagura. Abantu b'ubuntu nibo twari twifuza kugira tubone yambona kazoza, niko uyu nawe abyumva. Undi nawe yagize ati hongeza ubwenge n'amaso mu gihe ubutungane bucifatiwe mu minwe nk'igitoro n'ubutare, nukuri abazoza bose ntaco bazomarira abapfungwa, abahohoterwa n'abandi, kuko urubanza canke dosiye zimwe kugira bicibwe bakubwira ko biva hejuru. Ubucamanza ntibwisanzuye,
barindira telefone canke bakaza kuruca babwiwe uko baca ndetse n'uko bagomba kubigenza. Uyu niko abyumva. Undi nawe yagize ati ndaceje cane umushikiranganji w'ubutungane, ese Imana yomuzigama ikanamurinda imitego y'abakaradongomba. Ndazi ko naho dushima hari abandi barimwo bavuma n'abandi nibamurabireko akarorero. Ikibabaje aho ejo woza wumva ngo arasimbujwe canke se arapfunzwe kuko ariko arakora neza cane. Gukora neza ku butegetsi bwa Neva ni ikosa rikomeye cane, niyo mpamvu mutazatungurwa nawe akuwe mu minsi iri imbere. Undi yagize ati gukura uwakoze nabi ni byiza, ariko kugira n'umusubiriye ntakore bya bindi nk'uwo yohanwa ku byaha yagirizwa bitumye akurwa, bishobotse agaca mu gasho akaraba abarenganije uko babayeho, gutyo n'umusubiriye hari ibyo atosubira gukora ndetse hari ibyo yakigiramo. Ni ukuri Uburundi bwacu bwishwe natwe bene bwo. Undi nawe yagize ati none nyakubahwa, harya itegeko ryo gutangwa na generali yatumye umunyagihugu afungwa hama procureur akarivuguruza atari umugabo canke umukenyezi adatamikwa ijambo kandi adakorera ku bwoba? Kenshi ko ubutungane nyabwo buva ibukuru. Biraboneka neza ko nawe atari we ahubwo ari byo abayategetswe n'uyu Ndayishimiye mubona. Undi nawe yagize ati none ko ibisata byose babihaye abagore gusa, abagabo b'u Burundi ntibagishoboye canke bakeneye abanozoza barafatira ingingo bo ari ibipapuro byibereye aho ngaho. Ni ukuri biraboneka neza ko ibiri kubera mu Burundi ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje. Undi nawe yagize ati njewe ndibaza ko abategetsi bose babifitemwo uruhara, nimba mwama musemerera bakabyumviriza kandi bakabona ko koko hari abahaye barenganywa bagahora bumva ntacu bavuga, ni ukubera iki? Ariko mu Burundi sinzi ko bacikanga akishamba kweri. None ntibibaza ko tutakiri mu ntambara? Ushobora kuba umutware uzejwe ubutungane abantu bakaguma barira kandi bahejeje umunyororo ukabyama ukumva amahoro. Ni ukuri birababaje cane, birateye isoni. Dusozereze kuri uno nawe wavuze ibintu bikomeye cane. Ndakeje ubwa mbere by'imvamutima uyu mushikiranganji katihabwa. Imana yo mu ijuru gusa imurinde kandi imuhe inkomezi zo kubandanya urugamba. Ndakeje kandi umushikirizamanza mushasha, Imana izobane nawe, azobe nkorera Imana nk'uko yitwa, ntazokorere abantu kuko abantu bahemba zero, ariko Imana izomuhemba ubuzima bwe bwose. Ni ukuri naze atunganirize abarundi pana ico gisambo cyari kimaze igihe cyarazingamitse igihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.